inshuti namwe mukunda mukurikiranira hafi ikinyamakuru amahoro iwacu twagomba rero tubaramutse no munsi tukaba dufise abashitsi b'iteka bakomeye cyane mu kiganiro duheruka gushikiriza twarabashikirije umukenyezi umwe yitwa Rachel akaba afise orphelina ahantu bita mu Minago. Iyo nayo ikaba ifise abana bagera kuri 25 ikaba imaze kugera ku bintu bitari bikeya. Rero uno munsi twongeye guhura nawe duhuye ari kumwe n'undi basanzwe bakorana ngira ngo araza kwidondora nawe atubwire neza uwo ari we muri ivyo bikorwa basanzwe barangura mu gihugu. Tubibutse ko bigeze kugenderwa n'umukuru w'igihugu akabashimira cyane mbere akabaha n'ingabire bakaba abana baramwakiriye neza bakira nyakubahwa nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye akaba yasabye n'abarundi kugira ngo bafate mu mugongo iyo orphelina iri mu Minago. Uno musi mbega ibintu bimeze gute, abana bifashe gute, ibikorwa bafise bariko barategura byifashe gute? Ibyo ni ibibazo byinshi twibaza, abarundi benshi bibaza aho iyo orphelina, abantu benshi bagiye babaza ibibazo bitandukanye bibaza aho iyo orphelina igeze uno munsi. Nibaza rero yuko turaza kuronka inyishu y'ibibazo byose mwibaza kuko turi kumwe n'umukenyezi akomeye cyane yitwa Rachel, akaba ari kumwe n'uwundi amufasha muri ivyo bikorwa. Mbega reka tubaze rero Rachel muri kano kanya turi kumwe twamusanze ahaba mu gisagara bita Hogesun, no kuvuga ni gisagara gikomeye cyane kugira ngo tumwibarize twebwe nyene ejo hatazogira uvuga ngo ntitwamubonye, twamwiboneye n'amaso kandi twasanze akomeye cyane. Mbega Rachel mwaramutse twagomba tukuramutse kandi kukuribuka ko duheruka kuganira mu minsi heze utubwiraho ibikorwa bigeze. Uno munsi rero kugira ngo mbere yuko dutangura nagomba ubanze uramutse abariko baradukurikira. Turabaramukije cyane, amahoro y'Imana n'abane namwe. Uri kumwe n'uwundi muntu ngaha tutamenyereye kubona nawe twashaka abanze yidondore atubwire neza uwo ari we n'ibyo ajejwe muri iryo shirahamwe. Ego murakoze hama nanje ndabaramukije mwese kwizina nitwa Manirumva Sadia nkaba mbese umukobwa wa Rachel kandi mw'iryo shirahamwe njejwe mbese ndi umukoordinateur njejwe gukoordina imfashanyo iva hirya no hino mu bantu badushigikiye muri ibi bikorwa. Mbega kuno munsi mwambaye neza byagenze gute ko musa n'abashajije gose? Murakoze cyane nuko twatwumvise ko mutugendera twabiteguye ntabwo mwari gusanga tutambaye. Murakoze. Mbega Sadia nta bindi bikorwa wowe usanzwe gukora inyuma y'ibyo byo gufasha abana b'imfuvyi? Jewe nibyo ndafise nyene akazi karitanze umu infirmiere nyene hama kandi nkongera nkaba ndi umu entrepreneur ndafise ibikorwa nkora by'iwanje nyene. Ego abantu bakurondera ku rubuga ngurukana bumenyi barashobora kuronka? Barandonka neza, ni izina ryanje niryo batayipa muri Facebook, Instagram, Snapchat, hose ni Manirumva Sadia. Ko bikomeye cyane. Rachel rero tubwire uno munsi kuva igihe tubonaniye aho ibintu bigeze ni hehe, kuko abantu benshi bagumye babaza bavuga bati ibyo bikorwa bariko barakora natwebwe turakeneye gushiramo intererano. Tubwira aho kujije ibikorwa. Ibikorwa bimeze neza, turashimira Imana. Twagiye turonka n'abashitsi ku kigo, uwaronka agafu yarakazana, waronka ibiharage yarabizana. Ibikorwa bimeze neza, turashimira Imana. Yego none mbe ibijanye
no kubagaburira mwaravuze yuko hari ibindi bikorwa musanzwe muriko murakoreraho ni nk'ibi ibikorwa turiko turakora nuko turiko turacuruza kugira ngo turonke aho tunasumira turafise botike tudandarizamwo ibiharage umuceri ibigori aho biratworohera kugira ngo n'igihe uburyo butaraboneka turigurana ibyo biradufasha kandi turabandanya no kurima nubwo imvura itagenze neza kugira ngo turonke naho tuzosumira yego turimo turorora kandi mbega usanzwe uba muri Norvege kandi tukaba tuzi yuko kugera hariya bigoye hari habuhora urungika bakaja kuraba uko ibikorwa biriko biragenda yego cyane turungika abantu bakagenda kuraba mu gihe twebwe tutagiye hari nk'uherukayo cyane hariho uherukayo uyu turi kumwe aherukayo je sinari nagiye kandi yasanze abana bameze neza vyagenze neza oya reka bitwibwirire atubwire neza uko yasanze ibikorwa bimeze yego jewe narashitse ku kigo nasanze kabisa ibintu bimeze neza mbese je naherukayo kera naherukayo 2021 inyuma yaho mperukayo nasanze mbese abana bari kwijije imyaka mbese twabasohoye mbese twaronse mbere n'abandi kandi ibyo byaranezereye mbese n'intuze ico gihe nari nabatwariye kare nyene kubera nk'uko tubizi ntawe uza kuraba abantu atabatwariye mbese amakado icyo gihe n'abatwariye amakado byaranezereye kongera kubabona barya bana kabisa kandi no kongera kuramutsa n'abandi ntarinzi mbe nk'abatazi mu Minago babwira ko ari hehe mu Minago ni Minago iri muri komine Rumonge ubu komine Rumonge yarabaye intara kandi ubu ni nini intara yitwa nde Rumonge ego Minago rero iri mu Rumonge okay nibaze yuko ubwo tuzobaza neza amazina mashasha hari za Butanyerera hariho Rumonge turaza kurondera izina ryaho rishasha kuko niho bagishiraho amazina mashasha ubwo rero ibisigaye nibaza ko bizoza biragenda neza bashaka gutembera bakagira mu Minago nibaze bavuye batageze kuri abo bana mbo kubijanye n'uburimyi n'ubworozi Rachel tubarire neza ibijanye n'uburimyi n'ubworozi yego bimeze bite yego dufise ingurube dufise n'inkoko ariko mu vyiyumviro turiko turategekanya twakwipfuza gusiramwo n'inka kugira ngo abana baronka amata yego ko abana bagiye kuryoha byo bari vyiza cyane yego ubwo nk'inka mwiyumvira mushobora kuzogura n'inka zingana gute kubera turi mu nteguro kandi tukaba turiko turasaba ko twoshigikirwa muri izo nteguro turiko turakora kubera abana bashonze twakwipfuza kugura inka zigwiriye kandi zikamwa kuko ariyo ntumbero by'ukuri igitigiri sinasohoka ndakivuga kuko nukivuga tumaze kubona uburyo mbe igihe nyine icubahiro umukuru w'igihugu aheruka kubagendera ico gihe ariko yitegura amatora nta nka mwigeze bamusaba nayo twamusavye kuko yahimirize avuga ati ibi bintu aba bantu bakoze biduhaye akarorero twite haba abana je nubu natsafise ivyizigiro ko abumvise akamo kanyene cyubahiro bazobaterera agakana kamwe azoduhagaga erega mutagasavye ubu hakiri kare abandi bazokamusaba batange kumusaba inka erega n'umuvyeyi wa bose burya nawe araraba akavuga ati aba bantu bari ku kivi kandi ico dushira imbere n'uburimye n'ubworozi ati kandi turabona yuko ibyo bariko barakora ari bikora inka ukazibona nko babahaye nk'inka nka zibiri none rega mutamusavye nawe ntazazoba ariko umusavye arashobora kuvuga ati aba bantu ko bansavye reka nabo ngira ico ndabaterereye
oya ko twamaze kuba turi aha hantu hagaragara turizeye ko azobibona kuko arahazi kandi aratuzi aratuzi ahimiriza abandi nawe afise icyo agomba gukora ndavyizeye ndabonye Sadiyo umenga hari ikintu yagomba avuge burya ibyo uvuze nibyo muri na Bibiliya mbese twizere avuga ati musabe muzohabwa mbese ntako je nabintu ubona ko hirya no hino nk'ibyo nko mu myiteguro dufite turashaka gutunga inka je novuga ko izo nka turazimusavye nyene icyubahiro uti si twebwe azobahaye ahaye izo mpumvu azobahaye abo bana b'igihugu nibaze yuko ako kamo muteye akumvise niyo abakumvise rero ubwo afise icyo azobaha rega niko bimeze umubyeyi yama yumviriza yinumiye ariko burya ribagenjiye cyane none rero tugomba tuje ku bantu basanzwe babafasha ubu murafise abantu benshi babafasha canke bimeze bite ntabwo ari benshi cyane ariko ntango y'ubuhanza n'amasoso turafise abantu bashika 6 bari kumwe natwe bariko baradufasha rero turizeye ko tuzobona benshi kuko abantu 6 ni bake cyane yego mbe igihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yigera kuza kubagendera byagenze bita abana bamwakiriye gute abana baranezerewe cyane kandi umukuru w'igihugu amaze kuhagera nabo bace bipfuza ngo ko ari mu matora ngo nagera kuba perezida barasabye ko bazoza no kumuraba ku kirimba sinza ko ka video ko kikibuka cyangwa iryo jambo kakigibuka mu by'ukuri bibaye byiza abo bana bakanahashika cyangwa bakongera bakababona byo bavyiza mwewe rero muvuga muti aba bana b'imfuvyi basavye kugera kwa Ntare yego cyane urumva ko nawe yama yakiriye abantu benshi sinibaze yuko yumvise imfuvyi zishaka kuja kumuramutsa yozankira nibaze yuko ako kantu koba karyoshe koba kumutse bakaza babona abana bo muri orphelinat bariko binjira kwa Ntare ariko arabakira ababwira ati karibu bana bacu rero n'iryo jambo riramushikiriye nibaza yuko ari ibintu byiza cyane ibintu mukora hanyuma rero nigeze kubona ahantu mwanditse ngo New Life to the Nation ni izina ryishira hamwe cyane ni izina ryishira hamwe yego iryo mwaritoye mwishimikije iki New Life to the Nation no kuvuga yuko ari ubuzima bushasha ku bantu bose ku bantu bose na cyane cyane kivugo kivuga ngo niteka ku mfuvyi kugira ngo n'imfuvyi yibone mu bundi buzima ntibabone ko menga bari nyuma y'abandi naho twagomvye ko nabo biyumva ko nabari abana kandi ko nabo igihugu ni gwabo batari nyuma y'igihugu ni bene igihugu mbega iyo abana bamaze gukura bakageza imyaka 18 muvyifatamwe gute ntibaba baranaheza n'amashure naha turiko turatera akamu ko tworonka badufasha kuko mu ndoto dufise twipfuza ko twosirana amashure y'imyuga kugira ngo abana baronke akazi ko gukora kugira ngo bataguma mu bintu yo gufasha nabo bakore bikorera ibyabo nivyo vyimviro dufise muri 18 turabasohora ariko urumva ntaho tubasohorera kuko naco bararonka bakora nico gituma tuko turatera akamu ngo badufashe kugira ngo turonke ingene abana boronka gukora akazi kabo nabo bakifasha abarundi benshi baba hanze birabagora gukorera mu gihugu baba hanze ugira gutyo ukazubona hariho bakaboko hariho abonona ibikorwa uko ba wavyumviriye siko biriko biragenda mbe wewe izo ntambamye ntizigushikira izo ntambamye ziradushikira nico gituma twipfuza ko
abantu bova mu buzimire nk'ubwo kuko umaze kuba uri mwene igihugu hanyuma ugaca wonona ukora ubugizi nabi nk'ubwo ntabwo uba ukunda igihugu kuko turipfuza ko ibyo bintu byova mu nzira nanone bikagenda neza. Yego Sadia. Jewe nk'uko abivuze ibyo nibyo umuntu uri nyine igihugu ugashaka konona igihugu, ibyo ntabwo ari byiza. Ariko kandi icyo nagomba kongeraho nashaka kuvuga ko kenshi muba mu Burundi, abiwacu bo mu Burundi nk'ako tuba hanze, hari ibintu tumaze kubona mw'ibi bihugu tubamwo mbese nabo batazi, bene baturusha ibyo mu gihugu natwe tubarusha ibintu byo hanze. nje mbona rero hakwiye nk'inyigisho mbese yo kugira twishire hamwe kugira twigishanye mbese. Hari abana benshi bakurira ino batazi mu Burundi, natwe rero nk'uko twaje ino twarose amahirwe yo kuza ino, twobona ko ubumenyi dufise ino twoza kubusangiza bo mu gihugu kugira mbese tubone gutera imbere. Nivyo mbe nkiri ngaho nyene, wewe Uburundi wabwinjiyemwo ubwa mbere ufise imyaka ingahe? Woba wavukiye mu Burundi, woba wavukiye hanze? Je navukiye mu Burundi. Mu Burundi mbese twagiye kuvayo mu 1989 nafise imyaka 8-9. Rero inyuma yaho duhungiye tuva mu Burundi ja muri Tanzania. Je nagiye gusura mu Burundi 2011. Uwo mutima wo kumva yuko ushaka kugumana Uburundi ku mutima wawe wawukuye hehe? Nuko mbese nasubiye mu gihugu cy'amavuko, nkabona mbese ibikorwa. Yego. Nagomba kumwunganira, twebwe nk'abavyeyi twashishikaye kubabwira ko aho turatari wacu, tushishika kubabwira tuti nubwo turi mu buhungiro hasi wacu, tugize amahirwe tukabona ubundi buhungiro bugira kandi tukaja muri Norvege, twashika kubabwira ko iwacu igihugu cyacu ari Uburundi. Twamuzanye mu Burundi rero arahabona kandi arahakunda, byabaye byiza cyane. Murakoze. Ubu rero turiko turarangiza, ariko hariho byinshi tutagiye tuvuga. Ubu nshaka umwe wese avuge yisanzuye icyo ashaka gushikiriza. Duhere kuri Rachel. Yego. Icyo nipfuza gushikiriza nk'umurundi, nkunda Uburundi, nagomba kuvuga ngo abarundi dufatane mu nda, dukorere Uburundi bwacu, dufashanye, twigishanye. Umukuru w'igihugu yarabivuze ngo twese turi hamwe birashoboka. Cyo nipfuza ko twokora igihugu cyacu tugashigikirana. Murakoze cyane. Weho? Naje icyo nashaka gushigikiriza nyene ni ifi nyene byo mbese gufatana mu nda, gufashanya kugira mbese igihugu cyacu gitere imbere. Birambabaza kenshi iyo mpuye nk'iyo ndi ku kazi, abakolege benshi abadukorana bakambaza uvahe, nkavuga mva mu Burundi. Kenshi icyo bibuka cyane ni irya ntambara yo mu Burundi. Rero turakwiye gukira image nshasha, turakwiye gukora mbese ibintu bituma bishira Burundi kuri carte y'isi, atari irya ntambara gusa, kugira uwumvise Uburundi, uwumvise tigende umurundi ntamenywe kubera irya ntambara yabaye mu Burundi gusa. Hagire mbese n'ikintu ciza kivugwa mu gihugu cyacu, kubera igihugu cyacu ni igihugu cyiza cyane. Yego. Tugiye kurangiza rero, hanyuma icyo nagomba kubabwira no kubatera intege, nongera mbwira bariko baradukurikira yuko iki ni ikiganiro kigira kabiri duheje kugira, kandi twizeye yuko kizoshika ku mutima abantu benshi. Tukaba dukengurukiye cyane Rachel n'umukobwa wiwe ingene bafashe ingingo yo gukorera igihugu cy'u Burundi, bakaba bamaze kugera ahashimishije. Watumye Yesu za misi yacu.